twakengurukiye rero ku bugamburutsi bwanyu, ku bubangutsi bwanyu n'ibikorwa byose muriko murakora. Tukaba rero nagomba tubanze dushimira Imana yoyo iduha izo ngoga zo kubikora mu kuyikomera amashi. Iyo Mana nyene ni Imana yo gukengurukira, kuko yaturemeye Uburundi igihugu ciza. Igihugu c'Uburundi turagenda ibindi bihugu, urabona ko ari igihugu gifise akaranga kaco cisangije. Uretse ko ari igihugu ciza, kirimwo n'abenegihugu beza, abenegihugu bazi kurondera ubuzima. Ni igihugu rero kidasanzwe, arico gituma twese duhamagarirwa kukibungabunga. Kugira rero tukibungabunge, dutegereza kugiteza imbere, kugira ntikigume kimeze nk'umusaka. Uno munsi dukoranijwe no gutsimbataza ubutegetsi bw'igihugu, kuko igihugu kitagira ubutegetsi nyabwo ntikigira iteka n'itekane mu bindi bihugu. Ndetse abarundi barabizi, kuva kera bavuga bati urugo rutagira umugabo nta kitarukengera. Nico gituma rero ubutegetsi bw'igihugu butegereza kuba butagoyagoya. Uno munsi twaje kugira ngo iyi ntara ya Makamba yinagure. Twaje kubashikiriza buramatari mushasha. Tuje gushikiriza buramatari mushasha, so uvuga ko mutahorana buramatari. Ubu tuze turatahura twese yuko ubutegetsi bw'igihugu buguma butera imbere, butaguma bwicaye hahandi. Ni nka kurya iyo umugwi w'abakinyi bariko barakina, baba bazi yuko uko babona ibihe bihinduka mu rukino niko baza bararaba umukinyi acahura n'ivyo bihe. Nagira mbanze ukengurukira buramatari yahora barongoye. Yarabarongoye neza, kandi tumukengurukira kuko intara yayisanze atariko nawe yayihereje uwumukorera mu ngata. Nukumenya yuko umurongozi wese hatera igihe ibihe tukavuga tuti mbega ninde aza guhangana n'ibi bihe. Ico rero camaho imisi yose kuva kera narindi. Ubutegetsi bw'igihugu bwama buza burahangana n'ibihe. Nico gituma mubona iyo tugize amatora tuvuga tuti tuzosubira kugira amatora yandi kugira twinagure. Ntihagire rero abaza barasunikana bavuga ngo mbisa. Wewe ni waba uri umukinyi ukina kuri 5, ntucubwire ukina kuri 10 ngo mbisa. Umwe wese arafise impano yiwe. Emwe ntawe bigira kuba buramatari, nta naho bigira kuba musitane, ntawe bigira no kuba umukuru w'igihugu. Mugabo kuba indongozi rero nk'abo n'umutwaro udasanzwe, utoza urapfa guta mu ndasa. Iyo ubonye umuntu avuga ngo mbisa, keshi muramuraba neza, ntaba azi ibyo agiye gukora. Abashaka gusa bya bindi biti byicaro. Muri ubu Burundi bwacu naho icitwa icicaro twagikuyeho. Ubu uzura umukozi, kuko ubu twaratahuye yuko igihugu gitegerezwa kurongorwa n'ubutegetsi bukozi kandi buvyeyi. Leta vyeyi, leta nkoze. Narose umwanya wo kubibasigurira. Ubu rero ico kumenya n'uburongozi bwiza. Iki gihugu cyacu cy'u Burundi kugira dutahure ivyo tugezemwo niyo tuza tuva, kugira ntitugwe mu mitego y'akahise. Uburundi bwacu cari igihugu ciza cifashe, gifise abenegihugu b'abakozi kandi babona iyo baja kuva kera narindi. Nta numwe atazi ko
imbere y'umuzo y'abakoroni Uburundi cari igihugu cifise ntitwazerinze. Iyo uriko urasubiza amaso inyuma uraba mu kahise ugasanga mu Burundi hari amahinguriro, ni ikintu gitangaje. Nk'ubu tubajije mwebwe abarose amahirwe yo kuja ku ntebe y'ishuri, muriko musanga sogokuruza atari yarize yarashobora kwiyumvira yuko ashobora kugana igitoki akikavamwo umutobe, akamenya ko kizovamwo ikinyobwa gihiye, urwagwa. Nawe ugasanga wize y'amashure za shimi, mugabo nawe ntihagira kutora, uca wibaza iki umuto. Nimwiyumvire, ntibari barize ba sogokuru. Akamenya yuko ubutare bw'icuma abushongesha bukaza kuvamwo isuka umuhoro, akavyumva neza. Mugabo uno munsi abizi ivyigwa bijanye n'ivyo ntashobora kuvuga ati nje gutora buriya butare aho babukora kuko ari mu Burundi nyene, ati ndabutore nanje ndabushongesha buvemwo umuhoro. Nta numwe ndabona bigira, kandi amashure twize menshi bisigura yuko hari ahantu novuga nti twazimije umuzirikanyi wacu, ubwenge buragenda. Kuko uravye imbere y'umuzo w'abakoroni n'ibijanye n'intwari ibereye, niho hari intwari ibereye kuruta uno munsi imbere. Umwami yarazi neza mu muzirikanyi wiwe ko ari se Barundi, ari umuvyeyi w'Abarundi, ntawamusonzana. Ntiyemera yuko hari uhonyora gukakanu uwundi, agaca amenya ko ategerezwa gufashwa n'izindi ngabo. Umwami agirwa n'abagabo, yabazi yuko atohatambikiza wenyene, bari babizi by'intwaro. Akagira ivyariho vyiwe mu ntara zitandukanye, ivyariho navyo nyene bikagira ibindi vyariho muri iyo ntara, kugira ngo uburongozi bw'igihugu bushike no mu mihana. Ivyo vyari bihari imbere y'umuzo w'abakoroni. Nukuvuga yuko kwari ukugira ngo abenegihugu bagume bafatanye mu runani, kuko indongozi y'ukuri niwe kimenyetso c'ubumwe. Indongozi niwe kimenyetso c'ubumwe. Nico gituma abakera bari babizi yuko indongozi niyo ntungane ya mbere mu gihugu. Mbere nico gituma banavuga bati ubugabo burihabwa, kuko uzoba indongozi wamubona yaruka mumubona, kungene yifata, ingene azi guhanura abandi, ingene ashiruka ubute, kuko udashiruka ubute niwo kwigisha abandi gushiruka ubute. Uburongozi bw'igihugu wasanga icariho c'umwami nawe yitwara koko nk'umuvyeyi. Abagabo bariko baraca imanza bavuga bati ahari abagabo ntihagwa ibara. Mbega uno munsi twobazanya tuti mbega ubwo hariho abagabo muri iki gihugu? Ko tubona hariho abantu bahonyora abandi ku gakanu, abagabo baba bagiye he? Ahari abagabo ntihagwa ibara, abagabo barabanguranya. Erega abagabo nibajya aho uno munsi ari abacamanza, mbega aho bari nta bararigwa? Ubwo bobo ntiboba bambira iryo bararikagwa aribo bambiye. Igihugu rero nitubanze tugaruke ku karanga kacu karanze Uburundi, ntitwigana abandi. Kuko igihe umuzo w'abakoroni ubereye, icambere bakoze kwabaye gusambura ubutegetsi bw'igihugu. Ubutegetsi bw'igihugu bwari bushingiye ku bene gihugu. Uwakora wese ari ndongozi yabazi ko ariko akorera bene gihugu. Mugabo abakoroni bamaze kuza bobo bakorera inda zabo. Nico gituma baci bavuga bati zana amagi zana amasoro, uturyoshe ntimusubire kuturya. Uhirahiriye ukarya inkoko canke amagi wacu ko bitwa ikimogo. Erega uwo mwandu
hari n'abandukiwe gushika uno munsi atawemerera n'umwana we kugira igi, aca bangura igi n'iryo ku isoko, ngo igi n'iry'abakire, ngo inkoko n'iy'abakire. Ibyo byose nibyo bituma tugira amagara atameze neza, tugoyagoya. Ni mwandu waje uzanwe n'akaranga k'abandi. Mu bisanzwe igihugu cyose gitwarirwa ku karanga kaco, ku ibanga ryaco. Iyo rero ugiye gutwarira ku karanga k'abandi, usanga uriko urongora nabi. Usanga uriko urongora nabi. Kubera umukoroni yavuze ati uturyoshe twose, amata nazi wanje, amavuta, amasoro nazi wanje, amagi, inkoko. Yavuze ati byose bigenda ku murongozi. Uno munsi wo kwitwara nk'uko uzohejeje kwica akaranga k'u Burundi. Kuko mu Burundi umurongozi ari umuvyeyi, tukaba tuzi ko umuvyeyi nawe ari hakurira ku rutaro urire ku rutoki. Mbere je ndiyumvira yuko hariho imigani imwe yaje kubera twataye akaranga. Hariho nk'imigani bavuga ngo umugabo w'ikitazi ngo asigariza abana atahaze. Muca mwumva yuko ngaho bariko baradutesha akaranga. Kuko umugabo nyamugabo kugira ngo afungure abanza kuraba ko abana bafunguye. Uwo niwe mugabo w'ukuri. Mugabo uno munsi uzubona umugabo amahera yose yakuye mu mwimbu awuhereza mu kabare, asangira n'abandi atanavyaye. Abana ugasanga ntibagira impuzu bambaye, ugasanga bafungura nabi. Muga wewe amahera yamariye mu kabare. Uwo si umugabo. Kera bahora batubwira ngo umugabo adasuma, ngo atashe, ngo abana ni nk'uko batigeze bamenya ko yatashe. Ngo mugabo yatashe afise uruboho rurimwo inyama, ngo abana bacavuga ngo bisa dawe yote. Bose baca babimenya. Hariho akaranga karanga indongozi kuva kera, tugagarutse ko vyotuma Burundi butwarika neza. Kera abarundi bari babizi yuko ingabo zitagira umutwara ari impehe, ni impehesa. Nuvuga bategereza kwironderera umurongozi muri bo. Ni murabe ingene abarundi barongorwa gushika kuri nyumba 10. Je kuva naruka sindigera numva ngo tugiye mu matora ya nyumba 10. Mugabo usanga nyumba 10 ari, kandi muzosanga nyumba 10 ari ntungane. Ndibuka kera twebwe beje no vango kera. Ngira ngo bayinosaje nibo bavuga ngo kera. Naje ntarabakira mugabo nanje ncaruka. Kugira ngo ube nyumba 10 cyangwa mukuru w'agatsimbiri, wamufisa akaradiyo. Abantu bajya babanyi bose bagatonda iwawe kumviriza amakuru. Wamufise intebe y'inyegamo. Ntawe nabi nigeze mbona bagira nyumba 10 cyangwa mukuru w'agatsimbiri yicara hasi. Wasanga afise agatebe k'inyegamo. Ugasanga afise akaradiyo. Murumva yuko yaba ari umuntu akanura kurusha abandi. Kuko nta numwe atanga icyo atagira. Nimumbwire ingene woja kwigisha abantu ingene batera imbere, na wewe udashoboye guteza imbere umuryango wawe. Wewe wobura umusezi ukaja kwigisha abandi kutazera inze. Hatworondera abasezi twosanga ari benshi ngaha. None ga yewe abarundi ntimurabona ko bama muri impa. Bijya vyayima navyo ne vyazawe n'igikoroni. Kera nta muntu yasegerereza. Batubwira yuko n'umwana niyo baraye ubusa ndetse akagenda agiye kurahura agasanga ariko barafungura, bamubwiye bati ingo banze ufungure, ngoya ngo naje ngize kandi nzari yamwishenuze, ngo naje ngize. Abarundi kubera bakundana cyane n'abacavuga ngo ngurase gufungura iwacu, ngo no kuvuga ko iwanyu barababujije gufungura ngaha, ngo turabarozi rero. Twari duri mu gihugu cifashe ciza abantu bakundana, muga abantu badata ubwoko. Mugabo haraje ibintu vyitwa ngo babagira neza, baratwigisha gusega
gushika utacumva ko ushobora kwitunga utarinze gusaba. Umunyeshuri aheza amashure bukeye mu gatondo yarose diplome umunsi akiruka ngo mpakazi ntigera yumva ati ko jewe nize ubwo jewe sinugurutse umuzirikanye kurusha abandi ku buryo ari jewe notanga akazi. Ico nta kirimwe mu mutwe carafuditse gusigaye umenga tubigira umwuga. Nico turiko turatakaraga kacu kandi ariko katuraga kera. Rero igihe abakoroni baje nibo bazanye ingendo yuko ibyiza byose by'igihugu biba ivyo abakuru, ivyo abarongozi. Mugakera ntikwari uko. Uno munsi harageze ko duhinduke twumve yuko indongozi ari yijeje gutunganya ivyo abene gihugu byose. Indongozi nuzi gutunganya. Nico ituma uno munsi ndabishimikira ko cyane kubera dushikiriza buramatari kugira ngo yumve nawe impanuro agiye kugenderako. Kare yahora mu bikorwa by'ubuhinga, nivyo ngaha mwaramugomwe murabona ubukerebutsi bwiwe. Yahora mu by'ubuhinga, uno munsi azogira ivyo by'ubuhinga kugira hanura abandi, mugabo yongera akore n'ivy'ubuvyeyi. Ariko murahiriwe ngaho Makamba ahantu mwe mwironkeye umuvyeyi, umuntu azi ingene igiseke babaza, no kuvuga ategereza kumenya yuko abaye umuvyeyi wa Makamba, abaye umwamikazi wa Makamba. No kuvuga yuko hamwe mwomubera abana beza arazi icajejwe gukora nk'umuvyeyi nyene. Abana iyo batekanye mwese muri abavyeyi abatari bake, iyo mu muryango musanze abana bariko barakina banezerewe namwe mwumva akanyamuneza. Muga musanze abana bariko bararyana mwumva umubabaro. Niko rero na buramatari bimeze. Asanze nk'ubu ngaho Makamba muriko muraryana, buramatari yumva umenga muriko mu musogota inkota. Mu gihugu abantu bariko bararyana, umukuru w'igihugu ni nkuko mu musogota inkota. Nico gituma namwe mwomenya kugendera ubuntu, urukundo, gufashanya, gufatana mu nda. Erega naho hambere hahise ha muntu yibakana inzu ari umwe, wasanga bose baca bayigira ku ikibiri bakayubaka. Aho hambere hahise iryo jambo ikibiri niho ryaje, nyamwigenda ko ntari mirimpeshi, ugasanga murakundaniye ku bikorwa. No ngaha rero kugira ngo mworohereze indongozi mutangure mumenye gukorera hamwe. Hajya twavuze tudushira imbere amakoperative ntibivutse uno munsi, nukugaruka kukaranga karanza abarundi kuva kera. Ikibiri abarundi bakorera hamwe. Muguno munsi abagize ngo baragiye hamwe baca batangura kwibana. Ivyo vyose nugutakaranga karanza abarundi. Nta murundi abinjajya. Ubujyajya iyo bwavuye ntaho tuzi. Murimiye hamwe, mwimburira hamwe, gusenyera ku mugozi umwe. None rero nagira ko murose umwamikazi wa Makamba n'amatavya y'amavuta kuko no mwahorana nawe nyene yari umuvyeyi. None rero mu muhundareko inzuki zija iyo umwamikazi ari zisanzaye. Debandade murazi carico, ayi Makamba ndazi ko mubizi debandade carico. Umwamikazi inzuki ziguma zigendera hari kugira ngo zironke ico mwita ishahuri. Ishahuri, impanuro, mbega tukora iki? Ivyo rero nivyo bigira intwaro nziza. Aha bene gihugu usanga bari kumwe n'abarongozi babo bavuga rumwe, bariko bagenda mu nzira imwe. Ni haba tuvuze tuti ngaha hari inzara, tugwanye inzara twese tukagira urunani tukayigwanya. Niba bavuze bati ngaha
ajeje no kubivuga yuko ngo imvura iba nyinshi ikagira ivyo yonona. Umuti nari nzi yuko mwawutoye, none nagira ahubwo nce ndacogerako umuti. Imvura nagira ndababwire ntibishobora kumvikana ko imvura iba ingorane. Bamusoma ijambo ry'Imana muranga ngo igihe Imana ari mu muntu nta biterwa biribwa byari bwaze, kuko nta mvura Imana ari bware kurengwigwe kubera ata muntu yarahari ngo arime. Hanyuma imvura iragwa. Imvura rero ingorane twebwe dufise nitwe twahungabanije ibidukikije. Imvura igacitagura kugwa nabi. Mugabo nagira ndababwira akatavuga ntigahenda kavuga. Nama ndabahimiriza guca imiserege. Gahi Makamba ntimuzi imiserege cariki. Je imisozi ndahaba. Ko ntabona imiserege nibiki. Iyo muriko muratembera mu zindi ntara twumvikane mwebwe incabwenge muzunguruka mu zindi ntara. Murabona imiserege ngere ku misozi isharije kubera imiserege. Iyo imvura iguye amazi akanyengetera muri irya miserege yigira bukebuke, ntazoshika gutwara imyonga. Imvura akatavuga ntigahenda kavuga uca imiserege. Jewe umunsi umwe hari igihe imvura yamaze nk'indwi zitatu itaguye, ibigori byari bitanguye kuma. Hanyuma ndiko ndaraba imirima y'abene gihugu ingene yifashe. Igituma ntavyibagira nuko uwo munsi nyene imvura yaciye igwa, twaciye dusaba Imana imvura ikiragwa. Ariko turiko turatembera dushitse mu mirima iwanje basanga ibigori biracatotahaye. Bati none hahoho ni kubera iki? Icambere nace ndabereka nabwiye nti raba nta mazi namwe ava muri uwo murima ngo agenda ahandi, yose aguma ngaha kubera imiserege. Mu kurima ibigori turima kijambere, hakikamye ugacuca amaburi aho kugira tuya tuburi kamwe kamwe, ukagira hagati y'ibigori hakamera nk'agaserege. Amazi yose aguye aguma ngaho nyene ntatemba. Hanyuma rero kubera yimiminura buke buke, n'iyi imvura imaze igihe itaguye haba hakibomvye kuko amazi yigira buke buke. Tumenye ingene duhangana n'ibihe. Jewe ndazi neza ubwa mbere murazi ko mu Burundi nta mazi ava hanze ngo yinjire mu Burundi. Murazi bona izi nzuzi zose za Maragarazi, Rukoziri, za Rumpungwe zose murabe amazi ava iwacu agenda ahandi, sayava ahandi azi iwacu. None mwumva twoca imiserege ifatanye mu Burundi bwose, twosubira kubona inzuzi zitwagwa, twosubira kubona ibiterwa byacu biriko biratwagwa biri mu mwonga n'ibiri ku nkengera y'umwonga. Amazi yogenda ari mininura buke buke ntagira imivo imanuka. Hanyuma umwaka ukazohera amazi atarashika no mu mwonga. Umwaka ugira kabiri yindi imvura ikaza isanga y'amazi atarashika. Umwaka ugira gatatu ko nyene inyuma y'imyaka 10 mwobona ubu Burundi butigera bwuma kubera amazi twayagumije. Hari ibindi bihugu bafise imvura amezi 3 mu mwaka. Ndatangara none ko ivyo bihugu atanzara mbona baba bafise. Kubera iki? Iyo mvura y'amezi 3 yose barayireka. Hariho ibihugu ngenderamwo imvura itarenza amezi 3, mugabo baragize ubuhinga bwo kureka ayo mazi yose agahera bayavomeza ibiterwa. Twebwe rero kubera dufise imvura nyinshi umenga twaciye umuzirikanyi wacu uhuma ngo mwana ahetswe neza asohora amaboko, niko abivuga. Rero natwe twaciye dusohora amaboko. Umurongozi mwiza rero nk'ivyo niwe abajimbera akabereka ati tugira uku tugira uku tugira uku. Ngira ngo Buramatari yanyumvise ako ko kuzogaherako.